ikete twandikiye umukuru w'igihugu nivyo twabonye ko umwanya rifashe ari munini tutararonka inyishu mu gihe mu mategeko hariho umwanya wo kuja muri sentare igihe utashimye inyishu wahawe n'abategetsi n'abarongoye igihugu canke abarongoye inzego bawituye. Rero tubonye uwo mwanya ubaye munini twagize amakenga twiyumvira ko ikete twamwandikiye ryo bajyaratevye kumushikira. Emmanuel Niyongabo akaba mukuru w'ishyirahamwe ry'abafitiye matongo mu Gasenyi hafi y'ibiro by'umukuru w'igihugu. Desire Nizigimana umwe nawe nyene mu bafitiye itongo ati mu gihe umuzibukiro utanzwe hisunzwe amategeko bikaba kuneza ya bose taho nta ngorane bitera. Leta yimura abene gihugu igihe keneye ahantu mugabo mu gihe honyene gomba kuhakorera umugambi w'inyungu rusange. Mugabo muri hegitari 140 igihe bafatiye hegitari 200 umugambi w'inyungu rusange wari uhari muri hegitari 40 waragaragaye barawusiguriye abanyagihugu barawumva baramuzi uko bagenda. Ariko muri hegitari 160 nta umugambi w'inyungu rusange numwe barigira batubwira. Nta mugambi w'inyungu rusange numwe barigira badusigurira basigura bene gihugu baba ngaha. Aha rero umuntu akibaza ati ko tubona harimwo bagumba bavuga yuko bahakeneye mugabo batigera batubwira na rimwe uwo mugambi w'inyungu rusange ugira uhakoregwe ico kintu naco mwumva naco nyene nticoreka gutera amakenga abene gihugu babaho hano. Emmanuel Niyongabo ati bari gushobora kwitura sentare ariko rero ati babanje kubangira kugira ngo umukuru w'igihugu abafashe kurabira hagufi bijanye n'aya matongo yabo n'ubunyene. Emmanuel Niyongabo Rezo rya 24 z'ukwezi kwa gatanu 2020 harasohotse itegeko inimero 510 agakwego 553 rigenga imizibukiro. Turibonye twaratangaye kuko twasanze riteye kubiri n'ibwirizwa rigenga amatongo. Twarandikiye rero nyene cubahira umukuru w'igihugu cacu tubimubwira. Ubu tubonye iminsi baye myinshi atanyishu twibaza ko yoba atararibona. Nico gituma twashimye kubivuga duciye kubimenyesha makuru twibaza ko hoho yomenya ko hari kete twamwandikiye hanyuma turabe ko tworonka inyishu. Naho itegeko ritabidusaba rikadusaba kwitura sentare ntitwipfuje kuyitura tutamwambaje kuko nkuko tumuzi abonye ko hakozwe ikosa yobibwira babikoze hanyuma bakabikosora. Ibwirizwa riduha iminsi 60 gusa ko tubonye ibitandukanye n'ivyo ibwirizwa rigenga amatongo rivuga twoca twitura sentare. Muti none vyoba bimeze gute? Neza na neza muravye ingingo y'426 y'ibwirizwa rigenga amatongo ivyisaba ibivuga kugukurikira. Abashikiranganje bajejwe ivyerekeye amatongo barashinga mu itegeko batera k'igikumu bose urugero rw'amafaranga atawushobora kuja munsi rukurikizwa mu vyerekeye imizibukiro ku matongo asohoyemwo abantu ku neza ya bose atimuka kubera kamere kayo n'ibitimuka kubera bifatanye n'ayo matongo babanje guhanuza umugwi w'igihugu ujejwe ivyerekeye amatongo. Ivyo biciro bitegerezwa kwama bishigwa ku gihe. Iyo niyo ngingo ni kwivuga. Mugabo musomye neza iyi ngingo ntivyumvikana ingene abashikiranganje basohoye itegeko rishinga ibiciro ntabanduka mu gihe ibwirizwa atari byo ribasaba nkuko muhejeje kuvyumva. Birengagije ibwirizwa kuva bagitangura ku mutwe w'itegeko nta na hamwe bavuga ko bashinze urugero rw'amafaranga atawushobora kuja munsi rukurikizwa mu vyerekeye imizibukiro ku matongo asohoyemwo abantu ku neza ya bose. Bavuga ko basubiyemwo ibiciro vy'imizibukiro gusa mugabo mwumvisa ko atari byo ibwirizwa rigenga amatongo ribasaba.
igitangaje kinatuma tugira ubwoba, integuro y'iryo tegeko yashitse mu nama nshikiranganji kandi kemezwa niyo nama nshikiranganji mu ntango z'ukwezi kwa kane, irubahiriza ibwirizwa rigenga amatongo, ivuga uku mu ntango yayo nk'uko ingingo y'amajana 426 ibisaba. Itegeko nimero amajana 710 uburungu ryo mu 2022 rishinga ibiciro atawushobora kuja munsi mu gihe bariko baratanga umuzibukiro. Ubu rero turibaza icatumye bihindurwa, vyoba vyakozwe ku neza ya nde? Iyo bigenze uko rero, ibwirizwa rigenga amatongo ryarategekanije uko bica bigenda. Ingingo y'amajana 416 ikivuga iti ibigizwe hadakurikijwe ibitegekanijwe muri iki gice biba imfagusa. Abateye ibikumu kuri iryo tegeko nimero amajana 710 agakwego amajana 553 bafashe vya bicira atawushobora kuja munsi bari batwaye mu nama nshikiranganji, babigira ntabanduka, baca baratera ibikumu. Gutyo baba bakoze itegeko riteye kubiri n'ibwirizwa rigenga amatongo. Bisigura ko itegeko bateye ko imikono ryosubirwamwo, cane cane umutwe waryo rikubahiriza ibwirizwa rigenga amatongo. Dukurikije iryo tegeko inimero amajana 710 agakwego amajana 553 basinye, ingingo y'amajana 424 y'ibwirizwa rigenga amatongo boba bashatse ko itubahirizwa, kandi ariyo nkingi y'igikorwa gitunganye mu kwimura abantu ku neza ya bose. Ivuga iti umuzibukiro utegerezwa kuringanira n'agahombo wasohowe yagize. Umuzibukiro wumvikanwa nabo biraba canke bitagenze uko na sentare bifitiye ububasha yituwe n'umwe mu bo vyega, nk'uko bitekanijwe mu ngingo y'amajana 128 y'iri bwirizwa. Murabona rero ko iryo tegeko basohoye riza rikura uwo mwumvikano ibwirizwa rigenga amatongo ryashizeho. Ubu rero turifuza cane kuyagana leta canke abayiserukira kugira ngo turabe ko ico kibazo cova mu nzira atawidoga kuko bishoboka. Murazi ko hari umugani w'ikirundi uvuga uti kutavugana n'intango y'amazimwe, kanatsinda ivyo bibaye uko tutayaze ngo tuvyumvikane ko bizotuma tugira ingorane twebwe nyene, bizogirira n'ingaruka mbi abagize leta arejo canke hirya yejo, kuko abo bizokorako hashobora kubamwo abazobara baramuswa leta ejo canke hirya yejo, bakifuza gusubira mu twabo nabo nyene bakoresheje ingingo. Ikindi twifuza nuko leta yokubahiriza ibwirizwa rigenga amatongo mu kutwereka umugambi wanditse w'ibigira birangurirwe muri hegitare 160. Tugira ico tubivuze ko nk'uko ingingo y'amajana 420 bivuga mu gace ka mbere na ka kabiri, ivuga iti uwubifitiye ububasha aramanika ahakorera kandi akarungikira musitanteri vyerekeye ikopi zibiri zisa zitangazo ryiwe, kugira ngo abantu bose vyerekeye bashikiriza ivyiyumviro vyabo kuvyerekeye ineza ya bose y'uwo mugambi no kuvyerekeye ububasha buri kuri ayo matongo yimirije gusohorwamwo abantu, kamere kabwo naho bugarukira. Musitanteri arongera akamanika ku biro vya komine mu kiringo c'ukwezi kumwe ubwo rwandiko rutangaza vy'imfatakibanza ko itongo rikenewe ku neza ya bose, kandi akabimenyesha abantu bariko bararisohorwamwo nabo bakamuha icemeza ko babibonye. Murumva ko itegeko ryari ritomoye. Dufise ubwoba ko dushobora gusohorwa mu matongo yacu hagashigwa abandi, ndetse ko vyoba bibabaje
n'amategeko ntavyemera. Imbere yo kurangiza twagomba tumenyeshe ko kubona hegitari 160 zihano rubibe n'ingoro Ntare House nico kihaha agaciro. Ngira ngo kiretse twebwe vyoba binahereye ko abandi bose babonye inyubakwa nk'iyo Ntare House ibegereye baravyina bagatamba bagatarika kuko ikibazo cabo kiba kironsa agaciro kandi nivyo. Mukamenya rero ko iryo kete bajyandikiye umukuru w'igihugu ku igenekerezo ya 31 Rusama uyu mwaka.